ijya politike yakinywe n'ubu ndabisubiramwo iri hejuru cyane niyo ku rwego rwo hejuru ego singomba kuza ngo ndabisobanure ukuna kuriya ariko ndahamya yuko kuba ujya gasita Olivier ego yarungitswe muri Uvira nubwo hoba harabayeho guhinduranya uwo baharungitse ego nubwo hatoba harabayeho guhinduranya uwo baharungitse birimwo politike iri ku rwego rwo hejuru sindi ngaha ngo nzi ndakubeshe ngo izinyeshamba z'u Rwanda ya RDF ngo tujugumiza mu Burundi tukajugumira franchement ntabwo batwogira ndakwereka impamvu atabwo abarundi twogira muri 96 ego ntibabahondaguye mu Kamenge barabafyonze RDF baraje mu Kamenge barabahondaguye bari kubona na UPDF ikigize kabiri Uburundi buritunganije d'une façon utaburimwo udashobora kumenya ego abari nyuma y'u Burundi bazi Uburundi ku ma social media y'abanyarwanda na bamwe twita abarundi perdu ego sivyo yes bazi ko Burundi ari igihugu ca mbere kwisi gikenye abarundi turi mu kwicwa n'inzara ataterambere namba dufise mu Burundi sivyo abari nyuma y'u Burundi so ibi rero ni bituma abari hakujya akanyara no mu bindi bihugu bashaka gukengera abarundi bagaca bibaza ko abarundi turi nka kujya batuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane zo mu gihugu cy'u Rwanda na bimwe bivugwa n'abarundi perdu jewe rero ndi kumvuga yuko abarundi dukomeye kandi duhambaye ndafise ivyemeza byinshi reka nyene nawe we nyene ndakubaza ikibazo kumbure uze kwishurira abanyarwanda uko mu Rwanda atantambara ihari sivyo mu Rwanda ni igihugu gitekanye na ntambara ihari none kajya kaburi ka gisirikare bariko bagahambamwe abasivile abasivile bariko babicwa niki nukompare ibi bitangazamakuru biri ku kiraka ca RDF n'ibitangazamakuru byo ngahe wacu mu Burundi twebwe ibitangazamakuru byo ngaha mu Burundi ivy'abawazarene promotion ku ngwara zitandukanye harimo diabete, hypertension, hepatite, amafigo na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bufatiye ku nzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi canke ukagira ububabare budasobanutse woba ufise ingwara zifatiye ku rukoba. Babazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvugwa ni nk'ubuntu. Aba bafise inkomoko muri Tanzania kandi banakorera muri East Africa yose. Banavura abagore bagira ibibazo mu myanya y'ibanga nka infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura abagabo bafise ubushake buke n'abatishimira ubunini bwabo. Bakagira umwihariko kubakeka ko bahumanijwe cangwe barozwe. Hamwe n'ababuze uruvyaro. Ni n'inzobere mu by'ubuvuzi kuko bavura bakoresheje ibimera. Bahamagare kuri nimero ubona kuri ekra hama bagufasha. Akarusho nuko aho wabuherereye hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu caka gatondo turigenekerezo rya gatandatu kwezi no kw'icenda umwaka w'2025. Ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose abari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Uganda, abari South Africa, abari Zambia, Mozambique, aho muherereye hose muri Afrika tutibagiye, abari mu migani igiye itandukanye, Amerika, Aziya, Europe, mumve yuko turamukije turubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi. Siko bisanzwe turi ku isabato ariko umusambuzi twazindanye muri studio kugira ngo dushobore kuyaga ibi n'ibindi na cyane ku mirongo rugamba bwa musanguzi kandi kwifuriza isabato nziza. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Twishura mu munsi w'umunezero kuri twese. Reka nipfurize isabato nziza abadukurikiranye aho bari hose. Ndazi yuko benshi mutaraja gusenga. Ubwo rero ubwo mugenda gusenga mwabonye kino kiganiro mwumve yuko B-Info Plus twabipfurije ko mwogira umunsi w'isabato mwiza. No kubandi mwese kandi baramutse mwizera ko mwaramutse impore ijoro ryagenze neza. Byabaye ngombwa ko tuzinduka muri studio bona journaliste kugira ngo nako tuje mwikanisa tuganira abakunzi ba B-Info bimwe n'ibindi cyane gose. Kwa musanguzi reka manze fatire ku kiganiro twakoze ku munsi w'ejo aho cagize ama commentaire arenga amajana. Commentaire nyinshi cyane kabisa. Nuko twabwiye abantu baze baragira ico bavuze ko baradukundiye, benshi baratanze imbono zabo ku kiganiro twakoze kandi n'ubu reka tubatumirire twongere duhure muri commentaire
batanga imbono zabo kuvyo tuba twavuze by the way. Yes, bari musanguzi kuganiro waduhe ku munsi w'ejo hari benshi novuga yuko wasa n'abagusavuriye bivanye n'imbono yawe watanze. Ku kijanye cyane no kwitwara ko wazarende cyangwa mwifato y'abawazarende bakoze igihe bariko bariyamiriza u General de Brigade Olivier Gasita. Bamwe baravuga yuko bakoze ikintu kizima ariko bo wavuze yuko kiya kintu kitabereye. Mbega abo bantu nibo bari orosije canke niwe wagize bwana journaliste reka kwanza nko bivuze dusabe abadukurikirana aho bari hose tuze guhurira kabisa muri commentaire kugira ngo nubundi tuganire ibi tugiye kubakorera ikiganiro tugiye gukora ahanini gihagaze ku majambo amwe mwagiye mwandika mu makomantere. Bamwe barashigikira ibyo navuze muri commentaire abandi barabigwanije ndetse bwana journaliste nko babivuze nararonse amapere y'abawazarendo aho bambwira bati mwebwe muri mu gihugu gitekanye gituje mwivugira ayo mwigombeye niyo mpamvu rero mutazi twebwe douleur dufise. So ikiganiro twakoze ku munsi w'ejo nubu ndahamya yuko umwifato abawazarendo bakoze utabereye. Uti kubera iki? Ubundi politike zikinwa kwinshi kandi politike zirarutana sivyo? Abiyumviriye kuzana ujya Olivier Gasita dufate nk'uko biriko biravugangwa yuko boba barihenze bakerekana ifoto y'utariwe hama bagaca bazana ujya Gasita sivyo? None bibaza yuko raporo itamushikiriye President Chirombo ivyo wazi katabizi arabizi namufasha gutwara barabizi bose. So kintu nyico cyo bandi bakimwe ahantu nahagaze cyane wanashaka hana babaje bamwe babawazarendo n'abakongomani batandukanye ni kibazo nakubajije kuba harabaye ville morte imisi 3 nimba 4 abene gihugu ntariko baraja ku buzi bwabo. Kandi bisanzwe tuzi yuko mu gisagara ca Uvira abenshi batunzwe na commerce abenshi ubudandaje. None batagiye ngo badandaze baronka ico bagaburira abana batungisha imiryango yabo ni President Tshisekedi ahomba canke nibo bahomba ubwabo? So rero ni question de compréhension, ni kibazo cyo gutahura no kudatahurana. Sino kuba Gasita ari hariya ari umusirikare umwe je dis bien umwe kandi ndahamya yuko wanashaka harimo n'aba FARDC hajya badashikiki Gasita abari hajya. Nuko gusa itegeko riremereye ndazi ko ari abasikare ba FARDC nabo bari kuja mwibarabara bagahambya abawazarendo n'abenegi bamwe n'abandi. So rero ijya politike yakinywe nubu ndabisubiramwo iri hejuru cyane niyo ku rwego rwo hejuru. Singomba kuza ngo ndabisobanure ukuna kuriya ariko ndahamya yuko kuba ujya Gasita Olivier yarungitswe muri Uvira nubwo hoba harabayeho guhinduranya uwo baharungitse nubwo hatoba harabayeho guhinduranya uwo baharungitse birimwo politike iri ku rwego rwo hejuru. Hajya harimo imitego itandukanye kumbure inyeshamba z'u Rwanda zishobora kwibaza yuko zoba zaratezwe imitego na leta ya Kongo kuzana ujya Olivier Gasita gutwara ihejo ya Uvira. Abawazarendo bobo baranabigaragaje bo babona yuko ari umutego w'inyeshamba z'u Rwanda kuba Olivier Gasita yarari hajya. So ngira ngo sinzi ko wakurikiranye inama yabaye ku munsi w'ejo bwana journaliste muri Uvira City Vebye na General Amuri Yakutumba niho yarari haravuzwe amajambo menshi ndahamya yuko wanashaka hamenaguriwe amabanga menshi nuko amabanga menshi yaramenetse n'uyu muzo wa Gasita hano muri Uvira watumye hari ibinyegezwa byinshi kesa swa muri Wazarendo kesa swa muri FARDC kesa swa no munyeshamba z'u Rwanda amabanga yagiye hanze. Niyo mpamvu rero navuze ko reaction abawazarendo muri Uvira bakoze sinziza n'ubundi abisubiramo sinziza kubera ko
n'abene gihugu ba Kongo bariko barabihomberamwo toujours. Erega bwana musanguzi jewe nanje mbona yuko abo wazandi bari bafise rezo. Erega FARDC yaramaze kubarema mu bwoba. Ati gute mwibanza vyinshi bafashe urabizi uko vyagenze. None boreka kugira ubwoba gute narijya uyu Olivier Gasita ubu general de brigade batamwizeye. Bwana journaliste ndakumva numviriza gato ndakumva kandi wanashaka nanje narasiguye ivyabo wazarendo bakoze yuko babikoze malgré bo nkabo nigize umu wazarendo narabahaye raison ibyo bakoze biri ideale nk'aba wazarendo mugabe ikibazo gihari nuko aba wazarendo novuga ntabwo ari institution ifise hierarchie ingene itunganijwe kugira bari kuvuga bati kanaka wo hejuru cyane mu wazarendo reka tumwereke imikenyuro iri kirakoreka ku bwa Olivier Gasita hama amenye ingene nawe atanga amategeko ku wazarendo biyiwe niki sivyo mugabo uyu munsi mu wazarendo hari igitigiri bakwegizija kugira ni nko runaka ugaca witwa umugeneral sivyo none ucutwarirwa kwandi ko twumva hari abageneral barenga indiri baba wazarendo batwarirwa he so iki rero nuko kumbure bwana journaliste biragoye no gutahura ubyumvi aba wazarendo ntabwo bafise inzego zikurikirana nkuko biri muri FARDC cyangwa muri FDNB cyangwa muri RDF cyangwa muri M23 sivyo M23 ni nyeshamba mugabo zirafise hierarchie baravuga bati hariho commandant régionale hariho utware renseignement hariho ugira iki nikitusa mugabo muri wazarendo c'est pas le cas aba wazarendo mva nabene gihugu bishize hamwe kugira ngo baharanire ubwigenge bwabo sivyo none abo bene gihugu bishize hamwe uwo bakomanda ninde si president de la république none president de la république ko atanze itegeko runaka bagaca babona yo kumenga agomba kubadandaza bice bigenda gute n'abatunganiriza so niyo mpamvu nakubwiye d'une part ugiye muri façade y'aba wazarendo ils ont raison kuko ingoma yagukanze irahuma ugahunga mugabo il fallait que begera abo bemera mu bya gisirikare reka nsubire FDNB barabana n'aba FDNB bajya muri Uvira il fallait ko babegera bakabahanuza cyane gose bakabahanuza kababaza twiyoge ibi bintu byaducanze ntituriko turabitahura neza mudufashe kuri comprehension tumenye ingene bigenda mugabo byo ntibyakoretse bo gusa bashizaho bashize sisi kama wazarendo tumeamua kufanya hivi uja kutugwanya ni intambara yaduka n'amasasu barayafise barayabaha nibarabira ngo uri nasa hariho niho twe twahagaze mu kwerekana yuko ujya mwifato bakoze ntabwo babikoze d'une façon iri professionnelle babikoze nk'aba wazarendo nyene yes bwana musasanguzi ni byinshi bagiye baravuga muri commentaire sinobigaruka ko kenshi ariko reka tugaruke kubijanye n'ivyo twavuze je na patriotisme muri iki kiganiro twaravuze yuko hari abantu benshi baba bari hanze mu gihe bakuva Burundi bwaterewe nabo bo bamubambira kugira ngo bahashike twabonye amakomantere menshi abantu bari hanze baravuga ati n'ubu nirigwe mu Burundi cyo tuza kugwana kumbure abumva yuko Uburundi budakundwa na bene bwo ni iki kintu babwira hariho abarundi benshi kandi nabo abenshi bari hanze babona ko Burundi atabarundi bagukunda nabone bihereye baba ndi bawusabira ibihano ijambo rimwe rero kuri abo bantu bana musasanguzi bwana journaliste reka nsubire inyuma gato wavuze abanyidogeye ntabwo ari abawazarendo gusa abanyarwanda nabo hakurya ya Kanyaru baranyidogeye hari n'abantutsi bitutsi bitagira amazina mugabo ngomba ndabishurira hamwe sivyo jewe iyo ndi gutanga ubusesanguro bwanje imba mfise amafact nafatiyeko sivyo sindi ngaha ngo nzi ndakubeshe ngo ngizinyeshamba z'u Rwanda ya RDF ngo tujugumiza mu Burundi tukajugumira franchement ntabwo batwogira ndakwereka impamvu atabwo abarundi twogira muri 96 ntibabahondaguye mu Kamenge barabafyonze RDF baraje mu Kamenge barabahondaguye
bari kumwe na UPDF sivyo abanyene barabatikaguriye mu itenga CNDD-FDD na FNL paripoto bakiri mu ishamba mu itenga barabahondaguye za Gasarara zambare za Nyabunyegeri nandi atandukanye yari iyi nyene ya RDF iyi nyene z'inkotanyi yes barakubitiwe hovyo ndavuga iyi CNDD-FDD bakiri mu ishamba bankanye kuva imyaka bakigwanisha imigobore barabatikuye sivyo none mu byukuri uyu munsi CNDD-FDD iri ku butegetsi nubwo bavuga ngo data ngo bagwanisha ngo inkoza ari kuri micombero ntaco ubu niho bo tujugumize twebwe abarundi wapi from ibi rero ibi ayira ma fact natanze bona journaliste nubu reka ndanasubiremwo mu buryo buri direct kumbura ubutakurikiye kiya kiganiro cejo abibone abyumvireho ubu sivyo twebwe abarundi ndavuga abarundi turi mature abantu turenza imyaka 200 kuduga abenshi turazi intambara nukuri turazi intambara abataciye mu ishamba barabanye n'abaroberi sivyo abandi bakuriye mu buzima bakuriye mu makambi y'impunzi sivyo kandi mu makambi y'impunzi babana n'abaroberi bivuze ngo abenshi barazi kurasa ico ni cyambere ikigize kabiri uburundi buritunganije d'une façon utaburimwo udashobora kubumenya abari nyuma y'uburundi bazi uburundi ku ma social media y'abanyarwanda na bamwe twita abarundi perdu sivyo bazi ko uburundi ari igihugu ca mbere kwisi gikenye abarundi turi mu kwicwa n'inzara ataterambere namba dufise mu Burundi sivyo abari nyuma y'uburundi so ibi rero nibituma abari hakujya akanyara no mu bindi bihugu bashaka gukengera abarundi bagaca bibaza ko abarundi turi nka kujya batuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane zo mu gihugu cy'u Rwanda na bimwe bivugwa n'abarundi perdu jewe rero ndi kumvuga yuko abarundi dukomeye kandi duhambaye ndafise ivyemeza byinshi kubera ko turafise inzego za gisirikare cyane gose kandi vraiment ziri bien entraînées au niveau international bama bagiye gutabara mu bihugu byinshi novuga za Somalia za Centrafrique na Congo tuhavuge kuko babijije yashu zijya mwebwe za Salam sivyo ikigize kabiri turafise urwego rw'igipolisi nago rumeze neza rurimwe amoko yose sivyo ikigira gatatu man je ndi proud kuvuga imbonera kure ko arugwaruka rufatiye runini igihugu witanga sivyo ikindi proud kubivuga turafise imbonera kure no mu gihugu inyuma y'imbonera kure turafise abari mu makomite mixte de sécurité ibyo ndabivuga benshi baca hariho nabonye acavuga ngo uramenye ibanga reka ndarimene nyene reka ndarimene bazoze babizi ntibazoge mu ruzi bagwita ikiziba sivyo iyi yose ni migwi ijejwe ndabite gute guteramira umutekano w'igihugu sivyo hariho n'indi migwi yo mwibanga ntashobora kuba novuga ugacumbwira rero yuko ya RDF yagwana na CNDD-FDD ikiri mu ishamba bakayitabira bafatanije n'abari abasirikare ba kera sivyo ubu bajya abasirikare bo kuri buyo bari kumwe bari muri FDNB nuko azene izindi nguvu ni nguvu zagiye hamwe none mu byukuri twogira ubwo babwiki dufise izingabo twotinyiki rero abambona nko ndi umusazi kumbure bagende kwipimisha bonyine ubwabo barabe ko bari normal canke naho bakora amaperereza kuri ibindi ko ndavuga abarundi tujya dukaravye abantu tujya dukaravye twatanzuriro bwishi bwana journaliste abaroberi b'u Rwanda baje mu Cibitoke 2012 byagenze gute baze n'ifu y'imijira 2015 byagenze gute ifu y'imijira kandi attention 2015 hariho ama vérité bona journaliste abantu batagiye bamya muri 2015 sivyo buriya
kajya kantu kabaye 2015 ijya kompura yabaye 2015 yatanguye avant 2015 kubera bajya baroberi baza za 2012 bajya baraba u Rwanda bari kuri ya target imwe yabaje 2015 deuxièmement ukubiri ko biraba muri Congo niko byabaye no mu Burundi 2015 ibitangazamakuru byo hakujya Kanyaro n'ivyari ngaha lokale bavyumva kumwe bararemye mu bantu barasensibiliza sivyo irane do même niyo munsi muri Congo mugabo Jesse niko ndavugira Congo reka mvuge ku Burundi ubu bari kuvuga ngo intambara mu Burundi iravuye muri Congo yadukiye mu Burundi nivyo bari kuvuga uyu munsi nibwo ruririmbo none wibaza yuko ari urukundo bariko bagirira ku Barundi motifu ngo no kwaburira ni juste kurema ubwoba mu mitima y'Abarundi babeho mvuge babe degute n'igihugu cyabo bagumana intekera ku mutwe bitegure kuja mu makambi y'impunzi atandukanye ibi nico bigamije twebwe rero twavuze tuti reka natwe tubereke ubushobozi bwacu ubukomezi bwacu ahantu buri iryo ni kosa twakoze ntacyo abihenda rero yuko bashobora kuza gutera Burundi bakareyisisa nibakomeze kwihenda bakomeze kotsubura nukuri nibakomeze kwihenda kubera yuko Abarundi twese twarashegeshwe n'intambara franchement parlant twarashegeshwe n'intambara kiretse nimba bibaza yuko bazoza bakica Abarundi bose hama bakahatera abandi bene gihugu bashasha aho peut-être bazoba bagize réussite sino bazi ko baje guhangana n'Abarundi twebwe abene gihugu baje guhangana je dis bien baje guhangana bazoze biteguye bazoze kabisa bipanze kuko Abarundi amahoro twayaronse atugoye tuvunye yaratuzimvye rero nta mwanya wo kuyanjanjwa ko no kuyatakaza ntitugeze ukoze cyane bwana Musanguzi ariko bwana Musanguzi hariho aka message amafoto ndose y'umuntu ampaye zo mu gihugu cy'u Rwanda aho satellite zerekanye ukungena kaburi k'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda kashoboye kuzura mu mwanya muto kajya kari Kanombe kumbura bari mu magroupe turaza ko yabasangiza kugira ngo bashobore kubona yuko ibintu ataragaseseshwa rumwe bwana Musanguzi ni inshuro nyinshi ibi bintu wabivuga abantu bakabihariye ubu dufise fact baravugiye bwana journaliste reka nyene nawe we nyene ndakubaza ikibazo kumbure uze kwishurira abanyarwanda uko mu Rwanda atantambara ihari sibyo mu Rwanda ni igihugu gitekanye na ntambara ihari none kajya kaburi ka gisirikare bariko bagahamba ngo basivile abo basivile bariko babicwa niki akaburi kuzuye mu mwanya mu kanyisasa mu gihe gito bariko bahamba bande bariko bagwa hehe kandi atantambara barimo atantambara mu Rwanda barimo ibi ni ibintu dukomeza gusemera bona journaliste mugabo bakaguma bitera ijeke twebwe u Rwanda duhagaze neza u Rwanda ntituri muri Congo u Rwanda tanto rwamesha Abarundi muri Congo iyo kabaciyemo u Rwanda tugomba gutera Burundi duciye muri Uvira iyo kabaciyemo none ikanombe haruzuye ko huzuye hujujwe na Uvira ayisiri kivuna no kifu niho hujuje nani nibaza mu Burundi na so niyo mpamvu bwana journaliste twebwe tuba tuko turashikiriza amakuru nibaze bihutira kutugwanya surtout les Rwandais abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda ntimuze mwihutira kutubona muri kote negative iyo twababwiye ikintu ku Rwanda rwanyu nimuze mugiperereza murabe kari kinyoma cyangwa atari kinyoma je ndahamya yuko muzodusaba rimikashe namwe bazodusaba karimiro karimikashe badusororera tugurira amazi kuko amakuru tubaha sa gushikuza nta na internet twebwe dufise mu kuba twobeshera kuri media kuza kuciranga ngo tubeshe ngibi nibi nta nyungu tubifisemo ikibuga nako akaburi ka gisirikare k'Ikanombe kuzuye baranakaguye ayo mafoto nyene uronse general yaronse ya ejo ufate sinzi ko aronse amafoto bakompara
mu mwaka waheze n'uyu munsi ego sivyo ubikompara urabe akaburi barakaguye cyane gose kandi nabo baguye haruzuye sivyo abona baguye ku butaka bwa Kongo gusa cyane gose hariho rero abatagiriwe ibakwe ryo gutogwa ibiziga ngo baze guhambwa haji Kanombe ego hari abataje guhambwa baheze mu mashamba sivyo notama ngira ngo hari amafoto bacishije ku rubuga ryari y'ibiziga by'aba RDF byasinyesha amba za RDF zaguye hajya muri za Rugezi hajya mu misozi sivyo bagiye baze ko batwaye guhambwa hari wapi bari kubarikipira bigenze gute kubaho gikora akazi ka icyamba hajya nyine so bivuze ngo hariho nabandi benshi baguye hajya mu mashamba ya Kongo batashuye kuzanwa guhambwa mu Rwanda so rero nitureke bwana journaliste kuza turajajingana turabukuye sivyo kubera ko inkuru itanzwe n'umurundi bace bumva yuko ari umurundi agwanya u Rwanda kubera ko ari inkuru itanzwe n'umurundi bace bayita ari propaganda twebwe nta propaganda dukora twebwe nta nkuru zo gutera ubwoba abantu dutanga inkuru z'ukuri tuba dufitiye fact n'amatangazo yo kubika tuyatanga kwe sometimes abanyarwanda twabaye amatangazo yo kubika y'abana babo ariko kandi no kubaburira tubaburira n'ubwo masobe ntanga imburi abari muri Bukavu ole wenu shauriyenu tuguma dusemerera mwebwe mwiteguye kurasa Uvira hari abandi bana nabo biteguye hari abandi bajyamye amajanja Bukavu nago cyane gusa bwana musanguzi mu kurangiza ikiganiro cyacu reka tumere nk'abacerekeza mu buryo mu kiganiro cyazi twarabonye ko amateleviziyo yo mu Rwanda yongiye guhaguruka bushasha mu gihe tubona amateleviziyo ngaho iwacu mu Burundi asa na yamizuko yasinziriye mbega bene igigo bacu tuzobaho kuri gute bwana journaliste hari ibintu ugomba gutahura sivyo abanyarwanda bari ku kiraka bahawe na RDF sivyo bari ku kiraka iyo bitangazamakuru wumvise byasubiye kuzana amakuru yo kwerekana ko mu Burundi kabaye kandi bakora inkuru bose bakora inkuru imwe kandi iyo nkuru zozo yitondera urumva iyo bayishe bijya bitangazamakuru biri ku kiraka kumbura haje baba bahoze ngira ngo baba banse kubahemba ariko umenye ko bari ku kiraka kandi iyo baburinze bavuga ireke ko hari ikintu yes baba bafise inkuru y'ibintu bigomba gukoreka inkuru baba bazifise kabisa y'ibintu bigomba gukoreka gaca bacana usibye ko sometimes rero ubu bitariko biraberera baratangaza ibintu mugabo ntiberego so rero no compare ibi bitangazamakuru biri ku kiraka ca RDF n'ibitangazamakuru byo ngahe wacu mu Burundi twebwe ibitangazamakuru byo ngaha mu Burundi ivy'abawazarendo oya si ivy'abawazarendo b'abarundi si ivy'abazarendo kuko wari umusinge by'abazarendo batwidogeye erega ofete mvuto wazende bacamva muri Kongo basi n'ivy'abapatriote mu Burundi nje ngomba ndakubwire rero nukompare ibitangazamakuru byo mu Rwanda n'ivyo mu Burundi ivyo mu Burundi bishikiriza amakuru kubwiza intambara ziri muri Kongo cyangwa se kubwaya mateshwa ibi bitangazamakuru byo mu Rwanda biri kubiravuga canke ku mutekano wose w'akarere sivyo wumve ngo abakora izo nkuru bose b'abarundi n'abapatriote nta nyungu baronka muri leta nta n'inyungu bakeneyemwo it's just gushira ukuri ahagaragara bakura ubwoba mu bantu bari kubategwa nabyo bitangazamakuru biri ku kiraka aha rero nubwo cyo bari gitangazamakuru kimwe canke bibiri canke bitatu wumve ngo nta musi numwe ikinyoma cigeze gitsinda ukuri bariya bagwanisha ibinyoma ibinyoma bishanka amafaranga menshi kabisa kugira ngo bije mu mitima y'abantu mugabo abarundi bakoresha ukuri mu bukene bwabo mu buhinga bwabo buke bakoresha ukuri kandi ukuri abarundi bakoresha kwama kwatsinze ukwabijya bitangazamakuru byo kujya Kanyaru biba biri ku kiraka cyane gose sande sana bwana musanguzi mbona tworangiriza ngaha tuje gusenga kuko umwanya uri kurigira imbere ariko ukaba ufite ikindi ushobora kurenza ko ibituvuze
take time kugira ngo dushobore gusezera abadukurikirana. Bo ntavyo mfise birenze bona journalist ndi bushikirize ni juste gusa gushimira abadukurikirana na ntaryo no gushimira bona journaliste bamwe n'abandi bama badusabye akaremi kashi cyane gose bakatungikira amazi yo kunywera hano muri studio n'abakora ibikora inka mu kuduhanura abaduha amakuru mwese kabisa turabashimiye mbere ngirwe ko ndabipfuriza yuko imigisha Imana yasezerana abayikunda ku munsi w'isabato namwe mwese bagereko cyane gose kananje ndabifuriza isabato nziza ndetse ndabifuriza no kugira weekend nziza abanyeshuri ko weekend kariko karahera bwana musisanguzi abanyeshuri mukomeze kwitegura na vacances gombi abavyeyi nabo bategure ibikoresho by'abana kugira ngo imisi ntibazoze gusanga imisi yabaheranye nuko kandi bifurize kugira ibihe vyiza kugira impeza girose ifa ku Mana itagabanije kumbure turongera Imana nibishaka bye bye.